nagira ndakubwire naho wokwankwa n'abantu umuriyaridi mugabo ugakundwa na Yesu biramaze. Naho abantu bose boguhagurukira mugabo hagasigara umwe gusa ari mu ruhande rwawe yitwa Yesu, woririmba kandi usenga kandi woguga neza. Mana yera, Mana nyaguhoraho, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, nta kindi ndiko ndavuga nuru rukundo. Kandi nagira ndakubwire Yesu, si amajambo gusa, si ukuryosha ikiyago, nuru rukundo ndiko mbwira bene data, ndagwiyumvamwo. Nkuko data yankunze niko nanjye nagize gute. Nimugume hehe. Haleluya. Mose amenya ko Imana imukunda, nawe acamenya ko ataho yanyegeje ikintu muri we Imana yoraba bikayibabaza. Acarahamagagwa ararenguzwa ati duga ku musozi tuganire. Haleluya. Duga tuganire. Ngo aragenda aradwebera aganira nayo. Umunsi urahera, amajoro arahera, imirango irahera, iminsi 40 irahera. Imana iti Mose ntiwoguma ngaha, ntiharagera ko tugumana ibihe bidashira. Manuka. Amanuka atazi ingene asa. Icyatumye ateberayo niki nuko yari yakunzwe n'Imana nawe akayikunda. Maranye iminsi rero rino jambo nkuko data yankunze niko nanje nabakunze. Hari ibintu bahora bita bavuga bakunda kuvuga byitwa revolution. Abantu bavuga ati turahageze ko turonka ini revolution mu bintu kanaka. Nagomba ndakwifurize ini revolution y'ukumenya ko Yesu yagukunze, kuko uwo ubisobanukiwe ucuvaho waruri ukagerera ahandi, ucuva ahantu mu ntege nke ukaduga mu nkomezi. Arabivuga aravuga ati nagira ndabamenera akabanga, ndabahishurira akabanga, mwabigishwa banje nagomba ndababwira ikintu gikomeye, narabakunze ni mubimenye. Nigeze kubona umukobwa umwe yarambwiye ati Pastor ndago musengere ati Imana izompa umugabo, ati kandi izompa umugabo ambwira ko ankunda. Cya numva kibaye ikintu gishasha ntahora numva. Kumbe rero umuntu naho yo gukunda birarushirije kuryoha iyo yakubwiye ko agukunda, iyo yabikumenyesheje ko agukunda. Yesu abwira abigishwa biwe ati mwabigishwa nabakunda murabizi, mugabo ndavyatuye nkuko data yankunze niko nanje nabakunze. Kumenya ko Yesu yagukunze birashobora guca bigukura mu ntege nke umazemwe iminsi. Birashobora gukura mu ntege nke umazemwe iminsi zaguteye kuganya, zaguteye kwihebura, zaguteye gutinya umuntu. Hariho umuntu atinya ngo uyu muntu azonkura mu kazi, ubundi agatinya ngo uyu muntu azonyica, ubundi agatinya ngo sinogira ukunuko ngo bivyo mutera uyu muntu kunyanka. Nagira ndakubwire naho wokwankwa n'abantu umuriyaridi mugabo ugakundwa na Yesu biramaze. Biramaze. Naho abantu bose boguhagurukira mugabo hagasigara umwe gusa ari mu ruhande rwawe yitwa Yesu, woririmba kandi wosenga kandi wogubwa neza. Rero iri jambo naragibaje ko muri no minsi ngo mwabigishwa banje
umve narabakunze ngo nk'uko data yankunze niko nanje ntabakunze nimugume mu rukundo rwanje. Iyi mpamvu mwene data tubariye aho Imana yariko yagiriza abisirayeli mu bugaragwa yuko bamuharurutse, bishoboka ko nawe ushobora kuba waraharurutse Imana cyangwa Yesu. Impamvu ituma umuntu amuharuruka ni ukuba umuntu atamenye icyo gikundiro ingene kiri special, ingene gukundwa na Yesu biri special, kandi ngo wongere umenye kubigumamwo ko atakinganya agaciro navyo. Iyo rero ivyo utabimenye, umuntu ugusanga uri kuriganyira, umuntu ugusanga wasuye mu byo wahoramwo kera nta gitangaza kirimwo, umuntu kugusanga wijiriwe umengo nta mahoro ufise nta gitangaza kirimwo, iri jambo ryo kumuharuruka riba kubera wabuze iyi motivation yo kumenya aha hantu wateretswe. Nagomba rero mu majambo magufi ndababwire, umuririmbyi yaririmbye ngo kuba muri Yesu biramaze, ariko nanjye ndongeyemwo ngo gukundwa na Yesu biramaze. Biramaze. Muko ndagomba ndababarire ikintu cya mbere umuntu akwiye kugwanira no kuba muri runo rukundo, no kurugumamwo, no kurushishikaramwo, no kuzorusozereramwo. Petero igihe kimwe barayaze na Yesu, ni nayo majambo ya nyuma baganiriye na Yesu, aramubwira ati Pete, wagiye ugaragaza imbere y'abandi yuko uvuga yuko nkunda, ati rero ngire imbere yuko ngenda ngomba dusezerane. Pete, urankunda? Mugenzi, ndagukunda. Arasubira amubaza ubwira kabiri, Pete, urankunda? Ndagukunda. Ati nimba unkunda, abivuga ibihetanga gatatu, nimba unkunda ndaguhaye igikorwa, urandabira neza, uranyitwararikira, urangaburirira imyagazi y'intama uko niyo yamvanye mu ijuru, ndayikunda nawe urankundira izo ntama. Basi asubira kubimubaza, abimubaza kugira gatatu. Ni nayo mpamvu rero ikintu cyamuvanye, namye niyumvira kubwira ijambo ry'urukundo uhereye kuva mu itanguriro ugashika mu byahishuriwe Yohana. Aya majambo yose yanditswe ahagaze mu ijambo rimwe ryitwa urukundo Imana yakunze umwana w'umuntu. Ibindi byose bisobanura urwo rukundo, bisobanura urwo rukundo, kuko Yesu urukundo yakunze umwana w'umuntu rwaramuvanye mu ijuru, aza kumurondera, amusanga mu vyondo, amusanga ahantu habi. Ende data nagira ndababwire, Yesu yavuze ati ni jewe nabakunze nk'uko data yankunze narabakunze, hanyuma nimugume muri urwo rukundo rwanje. Twebwe dukunda kuganiriza abantu baje gutunganya ubugingo, niko ndavuga kuri iri jambo rivuga ngo nimugume muri urwo rukundo. Haraho uhura n'umuntu akakuganirira ubuzima bwiwe ukumva ni bubi cyane, ukumva buri mu rwego, ni bubi kugeza mu rwego rwo hejuru. Aho rero niho ucureyariza icyo urwo rukundo icyo rwakoze muri wewe, ukiyumvira uwo muntu yari, ukaraba ivyondo bimukikije, ugasigara umuronderamo ikintu kimwe, wa muntu none reyerema aha hantu uri uragomba kuhava, uragomba kuva muri iyo minyororo ikuboshe. Ugasigara rero ubabajwe yuko nahari habi arashobora kuba adafise determination ikwiye ijana kwijana yo kuvayo.
twabonanye n'umuntu ku munsi w'ejo sinzi uwari yamundangiye ntitwari bwabonane bwari ubwa mbere tubonanye nza numva arantelefone hanyuma caraza turaganira tumaze kuganira nsanga n'umuntu très abattu très fatigué mugabo nca niyumvira ukungene uwo muntu yova ngaho aho hantu ndamusanze ndamuronderamwo rero ikintu citwa determination yo gushaka kuvayo nca numva ivyizigiro biruzuye hamwe yobishaka 100%, yovayo 100%, agakomera kamera neza kuko urwo rukundo rwa Yesu nta na kimwe rutinya, nta na kimwe rukangwa, mugabo umuntu abivisemwo uruhara. Gukunda urwo rukundo kurubamwo no kuruhereramwo. Bene data nagomba ndabwire mu rugumemwo abarushitsemwo neza umuntu yisuzume. Asuzume neza, asuzume ko ata mpamvu nimwe yo kugusegenyesha ngo uruvemo. Mu majambo magufati nkuko data yankunze niko nanje nabakunze, ni mugume muri urwo rukundo rwanje. Nagomba ngira inama umusore ari ngaha, mu maambisyo yose wowe ufise, mu migambi yawe yose wowe ufise, ntihagira akantu nyegeza indani gashobora kubangamira kurwo rukundo rw'Imana mugumana. Ntihagira ikintu na kimwe wifuza kuzoba mu buzima cyangwa kuzoshikako mu buzima ngo uzogishikeko warahushije urwo rukundo. Ndagutesheje, iyi si iriho izoshira. Nta kintu na kimwe mu muntu kiriho conkanga afise ashoboye azi hatari mu bugingo budashira. Nta na kimwe. Nawe nagira ndaguteshe ko wagize amahirwe igakukwega ikagushikana ngaha. Ntihagira iyindi ambisyo nimwe wogira ihushije urukundo rw'Imana. Never. Ntihagire ikindi kintu na kimwe cyo kuraza ishinga. Umusiguzi yari umutunzi mu batunzi b'imbere, yari umunyabwenge mu banyabwenge b'imbere, yari yabonye byinshi aca konkiri ubuzima avuga ngo vanité de vanité, tout est vanité. Ngo byose umuntu abirondeye atamana irimo nuguhahamira umuyaga. Cyaravuga ngo ikiruta byose ubaha Imana. Ibuka ko byose bizoshirwa mu rubanza. Full stop. Nta kirenga. Nasuye kwibaza rero ngo nguko data yankunze bivugwa n'umugabo atabesha ngo niko nanje nabakunze. Ni nkaho yavuze ati nkuko data yankunze ga Salvator niko nanje nagukunze. Ndiko ndibaza ivyo nca nibaza mwana none kubona wangize kurwo rukundo nk'ubwo nca numva ndagufitiye ideni ndamufitiye niri nuko iminsi yose nsigaje kubaho nta munsi uzompfa kubusa, nta mwaka uzompfa kubusa, habe n'isaha sinzokwemera ko hari isaha n'imwe mpfa kubusa. Siseneke kumuha icubahiro, kumunezerererwa no kumunezereza no kumuvuga. Iminsi nzomara nkiriho nifuza ko ata munsi n'umwe nopfisha ubusa, kuko kubona yaranyiyumviriye ko nk'uko hanyuma nkavyanjanjwa nama nibaza nk'ubu ndakomeye, amagara yanjye nta ngorane afise, habe n'ukuniha n'umutwe. Sinokubwira ngo mperuka kunywa paracetamol ryari. Oya, hariho umuti witwa imishishago, niyo medicine yanje. Ivyo none hamwe ntomukorera, nta gufa na rimwe ryanje rinyagara. Amagufa yose ni mazima, nta mutsi n'umwe utazibuye ngo utwara amaraso neza. Hamwe ntamukoreye noba ayo magara yanjye yoba mpfuye ko busa gutyo kubera noba ngize izindi ambisyo nyabaki
bwoba ari ubupfu. Hamwe ntagumye muri urwo rukundo umutwe wanjye ntiwobukora neza. Hamwe norondera izindi ambisi atari izo, mbega hari icyubahiro kingana no kuba muri Yesu, hari ubutunzi bungana no kuba muri Yesu. Utunganiwe mu mutima, ninde atokwita umuriyaridi, ninde atokwita igihangange, atawugiye urasega, ninde atomenya ko utunganiwe. Mupfe kuba muri kumwe gusa. Nagomba ndababwira ntihagire uzotakaza iminsi yiwe ngo arara adasinziriye ngo nagomba kubikina kiriya. Rara udasinziriye kuko utuzuye muhemu yera. Raba udasinziriye kuko mutariko muragendana. Ibyo navyo byo kumuharuruka, wamuharurutse uko ntiwamumenye, wamuharurutse uko ntiwamenya agaciro afise muri wewe. Nico cyonyene gutera kumuharuruka. Naye handi indirimbo nshasha yo kwama, kurambarara hasi umusenga ntacyo vyo gutwara, naho iryo bijoro haguruka. Umuntu yumva afise umwikomo ku mpamvu iyo ari yo yose, ngomba nze kwihana kuko uwo mwikomo wasubira urukundo rw'Imana. Uru rukundo Yesu yagukunze, igihe cyose ugiriye umwikomo Imana cyangwa umuntu, ubwo rukundo wa wagwibagiye. Mugabo ukiruhagazemwo neza, nta mpamvu nimwe yo kugirira umwikomo icyo ari cyo cyose, kuko ucuririmba indirimbo ngo ninashikiwe mu bwiza bwiwe, ngo nzokwama ndamubazisha indirimbo ni Yesu niki cyakunkundishije. Iri jambo rikikubamwo nta umwikomo wo kwinjirana. Ninde yumva rero ubwo rukundo Imana yamukunze, Yesu yamukunze, yumva yarahagaze pempeni yawe, ngwino muhera hanyene mpagaze, mufukame hano hajejeta, hari kiyaga cy'amaraso ikigusubiza muri urwo rukundo. Kuko uko kumuharuka nta bindi byavuyemo, n'urwo rukundo rwaguhezemo, usubira ibufuti kandi yari yaragukuye. Mwabigishwa banje, narabakunze urukundo nk'uko data yankunze, guma muri urwo rukundo. Mu ijambo rimwe wararuvuyemo, muze mwegerane mufyikanire hafi y'aya maraso kugira ngo idusubize muri urwo rukundo. Urari ijoro ryose wangaza umutima mu mpamvu zabiriya n'izabiriya, watakaje umwanya ndugu, wari kukebukana nawe uvuga uti haleluya, ndagushimira urukundo wankunze, haleluya ndibuka aho wansanze, haleluya ndibuka ivyondo wankuyemo. Ngomba ngwanye umwikomo. Muntu wese yumva afitiye umwikomo Imana, ngo ntiwampaye ibi, ntiwangize uku, ntiwashushanije uku, ntiwangize mwiza, ntiwangize ukome, oya, hariho ikiruta ivyo. Niri jambo ngo narabakunze nk'uko data yankunze, iryo riruta yose. Uwo mwikomo rero wamugiriye wamucyumuyeko. Tugomba dusenga Imana, hanyuma rero ibisigaye n'umunyembabazi. Niwaramuka umaze kumva usubiye muri urwo rukundo rero, ikizoba gisigaye no kumenya gukebukana nawe, aho wamuharurutse ugasubira ukamuharara, ugaharara umukunzi wawe, ugaca ugendana nawe. Basigaye bicaye ku mpamvu y'umutwaro wari wo wose, wowe wifuza ko Imana yo cikurangurira ubunyene, nta wundi mwanya tuja gushiraho gusengera indi mitwaro. Tugomba tubigwigeko. Baririmbye indirimbo ngo hano ngo bahora bavuga ngo niho imitima ipfira, ngo ariko twebwe niho yakiriye, ngo niho twaronkeye mpwemu yera. Ese kutabuzoronka ico wirata waronkeye ngaho tu. Amen.
muri uru rukundo harimo ingabire zose, harimo ingabire zose. Ya ese kubura mpwemu yera wo kudushoboza gukora ibikorwa vy'Imana, ko rukundo rwari rutwiye kututwebereza mu bikorwa vy'Imana, tugakoreshwa ivy'ubuhizi, kuko nawe wadukunze kugira ngo adushikire yakoresheje ubuhizi. Ngomba ubupfu bwose buguheremo, mbega n'ubupfu bw'ingwara buguheremo, mbega n'ubupfu bw'intege nke z'imwemu buguheremo, mbega n'inyota nke yo gusenga iguheremo, mbega n'umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana waheze tugomba tuvyice, n'inzigo n'urwango tugomba tuvyice. Umuriro w'Imana witurire kubw'urwo rukundo rw'Imana. Mana yera, Mana nyaguhoraho, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, nta kindi ndiko ndavuga n'uru rukundo. Kandi nagira ndakubwire Yesu, si amajambo gusa, si ukuryosha ikiyago, n'uru rukundo ndiko mbwira bene data, ndagwiyumvamwo, ndagumva ingene warunkunze, nkavyumva umengo ni ibintu bisize ubwenge, ibintu bigoye gutahura, ibintu biryoshe mu rwego rwo hejuru, ibintu mbere bigoye gusobanura. Abanyabwenge ntiboronka expression bakoresha, ni ibintu biri mu mabanga y'Imana muri mpwemu yera. Ndasengeye Mana wari yaruhushije, wari yaruvuyemwo, wariko yironderera inyungu z'uyu mubiri, wariko yironderera icubahiro cyo mw'isi, wariko ararondera ngene yoba aramaze kabiri aciye mu kenge, mu mangetengete y'ivy'ubu buzima bitarimwo mpwemu, tuhakitsa amaraso. Aba amen, tuhasutsa amaraso. Amen. Ku mpamvu iyo ariyo yose yari kiranyereza mwene data ngo ave muri urwo rukundo, tuhasutsa amaraso, 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 amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Amaraso, amaraso. Nta gituma umuntu yo guharuruka atari ukuyoberwa urwo rukundo, atari ukwibagira inkoni wakubiswe, atari ukwibagira amajoro waraye urasenga, atari ukwibagira rya joro ry'Igetsemane, atari ukwibagira ngene abayuda bagucokoye, atari ukwibagira ko warondera jewe, none uko kwibagira nako nyene ndagukubisa inyundo y'Imana, ndagukubisa ubuhiri bw'Imana, ndagukubisa umusaraba, ndaguteye ikimito, cya kimito wa muhizi yagwanisha, ndagikubise rwasaya, rwa rundi Samusoni yakubitisha abahizi benshi. Ndagwanije ukwibagira, ndagwanije amangetengete shetani yakoresheje, ndagwanije abadayimoni bateye kwibagira, ndagwanije inzira zose shetani yakoresheje ngo abagorotsi bibagira urukundo. N'izina rya Yesu ndasengeye abantu bakeneye mpwemu yera, bagabire mpwemu yera, mpwemu yera babemwo, mpwemu yera injira, mpwemu yera gerera, mpwemu yera tanga indirimbo, mpwemu yera tanga gushima, mpwemu yera ewe mpwemu yera. Amen, amen, amen. Mpwemu yera ndashaka ngo abantu baba abagabo b'inkomezi, baba abasore b'ibishirira, babigeme b'ibishirira, batagikwegwa n'amangetengete y'umubiri, batagikwegwa n'amangetengete y'isi, batacemera inyosha z'abadayimoni na shebuja shetani. Abantu bafise amaso abona kure kubera mpwemu yera, abantu bafise amatwi yumva kure kubera mpwemu yera. Mpwemu yera ronka ikibanza gikwiye muri bano bantu, kandi nirukanye kubw'imishishago,
kubw'imishishago nirukanye ingwara zose. Malaria sohoka, umwingo sohoka, ingwara y'umugongo sohoka, ingwara yo mu maraso toka mw'izina rya Yesu. Ingwara yo mu mutwe vayo, ingwara y'amaso sohoka, ingwara mu matwi iruka, ingwara ku rukoba hunga, ingwara iyo ari yo yose neshwa. Ndakunesheje kubw'imishishago ya Yesu, nisunze amasezerano y'Imana. Wavuze ngo uko mugenda kose muvuge muti ubwami bw'Imana buri hafi. Nabihejeje kubivuga ko abantu bakwiye kukwinjiza mu bugingo bwabo mu urwo rukundo. Ucuravuga ngo muce mukiza abagwaye, ngo musende abadayimoni, mukize imibembe, mwongere muzure n'abapfuye. Umuntu yoba yari umukandida à la mort. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la longévité. Nous proclamons la bonne santé. Impamvu iyo ari yo yose yari kitera urupfu ndayihonyangiye ku musaraba, ndayitsindiye mu maraso, ndayitsindiye mu masezerano y'Imana. Ewe rupfu hunga, ewe sida hunga, ewe diabete sohoka, ewe gitigu kira mw'izina rya Yesu Umunyanazareti. Ndakeneye ibishinga ntahe by'abantu Imana yakijije bazohagarara ngaha bavuga ngo Yesu n'umukiza, ngo Yesu n'umwami, yarankijije wa muhingamo, byagenze gutya na gutya. Nta wundi azohabwa icubahiro atari Yesu umwagazi w'intama w'Imana. Urakoze ko byose ubikoze kubw'umwete n'ishaka by'uhoraho, tukaba tubisavye Imana muri iyi saha mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Umuntu avuga ati amen. Umuntu wese avuga ati amen. Akira urukundo rw'Imana mw'izina rya Yesu.